ruhavura ruba kuri uno munsi ni hagati ya Barcelona ndetse na Inter de Milan. Nabonye benshi batwatatse baravuga ngo mugonze kwerekana yuko Inter de Milan iri hejuru, ariko nyamara mutanguye kubibona. Nabonye ari abantu bavuga ngo uru rukino rubaye gwa Inter de Milan na FC Barcelona, attention rushobora kuza mu nkino z'ibihe byose zo muri Ligue des Champions. Bati pourquoi pas rutoza, kivuze ngo ya equipe mari mwasuzuguye cyane, ya equipe mwumva yuko mugiye gutsinda byoroshe, ya FC Barcelona muri Ligue des Champions yari imeze neza, itanguye kubatangaza. Uyu munsi jewe ndaziko aho hanze mfise Chendiro Grand Prophet ndazi ko musaba Kristo benshi bavuga bati bahizi yari yatubwiye yuko match Inter de Milan itazigera yoroha imbere ya Barcelona. Mwarabibonye ibyo. Ni mu nkundire rero mutega amatwi mwumvirize, nubwo bitwoba ibyo turiko turavuga ngo si ngombwa bibe mugabo tuba twaronde, tuba twagerageje tugasoma, tuba twagerageje, si ngombwa ngo ivyo tuvuze bize ko. Ni mworosha imitima mwumvirize ikiganiro, kumbura umuntu naze kukubwira ikintu kitari bukujyohere, ejo ushobora kuza uvuga uti yamara hori watubwiye ukuri. Yego, ndazi ko abantu bariko baradukurikirana ari generation 30 babandi usanga bafite imyaka kuri 30-35 kuduga canke munsi ya 30. Ariko reka mbabwire kino kintu, umuntu w'imyaka 30 uno munsi ashobora ko yaravutse ryari ku bwanyu muri imyaka 30 mu 1995 yaravuze mu 1995. Benshi bariko baradukurikirana bagira amahirwe yo kuraba umupira mu 2000 kugeza uno munsi canke mu 1995 kuduga. Nagira mbabwiza ukuri FC Barcelona kwisi y'umupira w'amaguru kuva Imana yare mu mupira w'amaguru mu myaka 30 irangiye niyo ekipe yakubiswe cyane igira kabiri ku isi muri demi finale igataha. Yego, nunamugire mumbwire yuko nimba ifise kano gahigo kitwa yuko ari kabi kubwabahizi Beni Beritse, ico FC Barcelona cyose yabari mbi canke yigirira icizere kirenze imbere y'abadversaire. Ivyo vyose mugende mu birabo. Reka ndabazanire kuva mu 1995 kugeza uno munsi igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatanu canke rusama 2025, Real Madrid niyo ekipe ya mbere imaze gukubitwa igataha kurusha izindi zose ku mugabane wa Buraya muri demi finale ya Ligue des Champions. Bamaze gutaha inshuro 8 malgré n'ama ekipe meza yose batunze kuva mu 1995. Real Madrid niyo ekipe imaze yitwa yuko ikomeye, ndikora kugira za ekipe zagera muri demi finale uvuga ngo duha amahirwe Real Madrid. Madrid icogiye kuva mu 1995 yatashe inshuro 8 harimo nuko bakuwemo na Arsenal mu bishiremo muri demi finale. Abantu plutôt muri quart de finale abantu bavuga bati yari ifise amahigwe. Ibaze Madrid rero yakuwemo Arsenal, dufate yawe na Inter de Milan canke yawe na Barcelona canke yawe na Atletico Madrid canke yawe na Paris Saint-Germain, abantu bayiha amahigwe adasanzwe, ariko irakubiswa iratashe. Kuva 1995 Real Madrid niyo ekipe ya mbere imaze gukugwa muri demi finale inshuro zigera ku 8 kandi yahabwa amahigwe. Rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi munani. Ekipe igira kabiri kuva 1995 imaze gukugwa kesh muri demi finale ku mugabane wa Buraya kandi abantu bayiha amahigwe mu izo nshuro zose. Ni ekipe yitwa FC Barcelona. FC Barcelona mu nshuro 12 yageze muri demi finale ya Ligue des Champions inshuro 7 zose yaratashe kandi yabari ekipe iri favori imbere y'andi ma ekipe. Ekipe yitwa Bayern Munchen ikiza ku mwanya wa gatatu mu nshuro 13 yageze muri demi finale
kuva mu 95 inshuro indwi zose mwizo nshuro yarakubiswe irataha. Hacakurikira ekipe yitwa Chelsea de Blues ku mugabane wa Buraya imaze kugera muri demi final inshuro zitanu. Wanashima ifise ekipe iri solide, ifise abakinyi bakomeye, ariko yagera muri demi final ya Ligue des Champions igakugwamwo. Hagakurikira Juve imaze gukugwamwo inshuro zine, hamwe na Manchester United imaze gukuramwo inshuro zine. Tukanagaruka kandi ku mugwi witwa Monaco, wowo umaze kugera inshuro zine zikurikirana muri demi final ya Ligue des Champions. Bagahita bagira iki, bagahita babakorora nkiragararira abo bavuye. Rero murumvamwo imigwi ikomakomeye, Real Madrid muri demi final inshuro 8, FC Barcelona inshuro 7, Chelsea Bayern inshuro 7, Chelsea inshuro 5, Juve na Manchester United hamwe n'umugwi witwa AS Monaco. Aya ni ama ekipe y'abafise abakinyi beza, aya ni ama ekipe yaba novuga ngo ameze neza ku mpande zose zigiye zitandukanye, ariko yagera muri demi final ya Ligue des Champions ugasanga bakuwemo. Wewe canke jewe twokwibaza ati kubera ikino nivyo vyose vyabaye. Rimwe na rimwe akeshi tubwigwa novuga ngo point fort z'umugwi witwa FC Barcelona, ariko nitugenda tubwigwa point faible z'umugwi witwa FC Barcelona. Akeshi tumaze guhazwa nuko FC Barcelona ikomeye, keshi bakunda kutunyegeza ingene Inter domira ikomeye ngo tubishire ku munzane tuvuga tuwa Inter domira waduze cyangwa wa Barcelona wamanutse. Gahoro gahoro. Wombwira gute ekipe yitwa FC Barcelona ishobora kugera ku nkino 10 za Ligue des Champions ikaba imazwe kwinjizwa uno mwaka ibitsindi 14 muri match 10 muri match 10? bisigura ko buri match bakina adversaire afise droit au but rimwe n'ibice birenga. Sinibuka ekipe muri Premier League yigeze kurangiza champion yinjije ibitsindo 8 mu nkino 38. Inkino 38 ibinjijwe ibitsindo 8 vyonyene. Kivuze ngo iyi FC Barcelona nimba wogenda ugakora LR domira erreur defensive, twarabibonye uko witwa Denzel Dumfries aba yakubonye, twarabibonye uko witwa Barella aba yakubonye, twarabonye uko witwa Martinez aba yakubonye. Kubw'ivyo ucugaruka ukaraba mu match 10 FC Barcelona ifise clean sheet zigera kuri 3. Kivuze ngo muri za match 10 match ndwi zose baratsinzwe. Urahura na Inter domira. Hanyuma FC Barcelona muri zi match 10, muri zi match 10 Barcelona wumva yateye inshuro 36 mwizamu rya mukeba 30 ariho havuye bya bitsindo bafise. Mugabo izindi nshuro 36 baziteye inyuma. Ibi byose navyo mubwigwa kubera iki none inshuro tumbereje mu igor zingana nizo bacishije hanze imipira. Ugerageje kuraba FC Barcelona mu mipira igera kuri 118 yateye mwizi match 10, imipira 29 niyo yonyene yagiye iyo yari gakwiye kubija mwizamu rya mukeba. Yego. Ugiye kuraba FC Barcelona ifise precision yo kukwinjiza mwizamu ibice 24 n'uduce n'ivy'ijana 58 bigira ekipe
ifinatisha izamu rya mukeba bigira ekipe uyu munsi muri Ligue des Champions dufise mwizi dufise bigira ekipe ya gatatu muri zine ziri muri Ligue des Champions yageze imbere y'izamu cyane canke yageze muri mukorombone mugabinanira gutsinda. Wewe witwa ko wagirwa amahigwe yo gutera 118 uri dufate kuri ku rugamba baguhaye nk'isoro 120 yego ugacuza ubwira waguhaye insoro ngo mu 120 nagemye 29 gusa azi gwara kubwira ati rero bungiye kugwanke kubera we ntugema. Ivyo byose turakwiye kubiraba ariko niya mohanke hari gihe biza kurangira naba bandi bake adashoboye kubagema. Ni nayo mpamvu ubona yuko mu bitsindo Barcelona yagiye ironka vya hafi harabamwe vya bitsindo byo kurinda hakabamwe na vya bitsindo bisaba abakinyi batagira iki badakora ibintu vyinshi. Ni Ferran Torres ageze imbere y'izamu n'umunyamugisha ni flap igitsinda aracinjije nta bintu vyinshi yakoze. Nico kiriko kirarokora Barcelona no musi nubwo mutabivuga. Mugabo ya mipira isaba ubuhinga ya Pedri bayitera inyuma. Mugabo ya mipira isaba ubuhinga ya Frankie de Jong akeshije inyuma. Arico kizotuma jewe namangira kuri rya jambo Jay Paul yakunda kuvuga ngo mu buzima uze wirinde gutekenika. Barcelona ifise abakinyi bageze imbere y'izamu batekenika kandi ivyo birakunda kubabaza abakunzi ba FC Barcelona cyane. Orakaba bitwa ba Denzel Dumfries batsinda nk'abantu biboheye kigisasu urashere kuguru wagashira y'umutwe. Aba babarera bakina nk'abantu biboheye kigisasu aragera imbere y'izamu akavuga bati hano ndahageze rimwe mu minota 3 kumbure yindi minota 20 Barcelona iza kutugumiza ku izamu iwacu none ko ngeze imbere y'izamu rya mukeba nkora iki? Turacari kumwe ugerageje kuraba FC Barcelona muri izi nkino 10 hari imipira ya mukeba igera kuri 377 yari gushobora kubashira muri danger barekipeye. Kivuza ngo ugiye kuraba kuri buri rukino hari imipira 34 abakinyi ba FC Barcelona barekipera mu rukino rumwe bayatse mukeba. Mbega iyo bayirekipeye bayikoresha iki? FC Barcelona nakubwiye yuko imaze gukadra mu izamu ryo mu adversaire inshuro zigera kuri 36 mwizi nkino 10. Mugabo imaze kwirukanga ibirometero 1064 na metero 86 bigira ekipe ya kabiri inyaruka cyane mwino Ligue des Champions. Wanashima yageze imbere y'izamu rya mukeba ariko imaze kugera imbere y'izamu rya mukeba iba ekipe ya kane muri za zindi zine itera mu izamu rya mukeba kandi shikayo kenshi. Cyatugaruka mbega entre ya Rafinha, Robert Lewandowski, Lamine Yamal rukongera kaba ba Firmino Lopez n'abandi batandukanye. Ninde FC Barcelona no musi twovuga ngo irubakiye ko muri Ligue des Champions. Burya hari icitwa dribble, hari icitwa déplacement dribble, hari amakontrole, hari ibintu byinshi bisabwa kugira ngo kiriya gitsindo kiboneke. Barcelona irafise abakinyi bo kubaka mugabo irafise terminator, irafise the finisher, irafise wa mukinyi afata icemeza ageze imbere y'izamu mbega ntaho bacenga bashikiye adversaire bitari bikenewe. Mbega ntagiza muri bajuguruye ugasanga umukinyi wa Barcelona agiye muri twatontu two gucenga ugasanga umunyezamu ariko ari prasa. Mbega ntagiye weziye Chesechni yagiye arokora FC Barcelona defense yananiwe. Ntagiye weziye Chesechni yarokoye FC Barcelona twese tubona ko yatashe akaba kabaye ku maparade ku kanyuma. Ibi byose ni ibintu ngerageza kubwira umukunzi wa FC Barcelona muri kano kanya ngo yumve ko birakunda ko FC Barcelona yabo ishobora guhura n'ibibazo imbere ya Inter de Milan mugabo n'ubundi mwisi y'abanyamupira w'amaguru gume biri ya club iri favori. Yego Nico ndikunda garuka tugaruke kuri Inter de Milan gato.
iyi ekipe yitwa Inter de Milan no mwaka muri Ligue des Champions bigaragara yuko yatewe nayo inshuro nyinshi amacumu. Ibi rero biranagaragarira ku rukino bakinye no mu gwitwa FC Barcelona. FC Barcelona imaze kugerageza gucenga, FC Barcelona imaze kugerageza novuga ngo kugira mwizamu bigasa n'ivyanse. Hari ukuntu barafinya batanguye kuvuga ngo reka tubatere turi wanashima n'inyuma ya mukoro mbone biraza kuba bigenda neza, kandi twarabibonye. Tugerageze turabe. Inter de Milan ico gihe yataye umutwe, twese twarabibonye. Gahoro gahoro Inter de Milan imaze gutegwa inshuro 128. Mwizo nshuro 128 inshuro 72 ababateye ntibashoboye gutombereza mu izamu rya Yansoma. Mipira ciye ku ruhande indi ca hejuru. Abagerageje gutera bose Inter de Milan 128. Yansoma umunyezamu yabonye mu izamu giwe imipira 56. Kivuze ngo Inter de Milan kuri buri rukino bamaze gukina muri Ligue des Champions barategwa n'imiburiburi imipira 12 n'uduce 8. Kivuze ngo FC Barcelona uyu munsi irafise amahigwe yo gutera inshuro 13 mu izamu rya Inter de Milan, kuko n'ayandi ma equipe yarabigerageje birakunda. Aho hantu rero aho ni FC Barcelona honyene ubona ishobora kwizerera. Mbega FC Barcelona wo yamahigwe yo kugutera inshuro 13 mu izamu n'imiburiburi bakabura ibitsindo 3 canke 2. Biragoye. Nukuvuga ngo biragoye ko Barcelona wo yamahigwe nkayo yo kugutera inshuro 12 cyangwa 13 mu rukino, ngo urukino rurangire itaguteyemwo ibitsindo 2 canke 3. Mugabo hari citwa defense iri efficace, ifise ama frequence yo hejuru. Umugwi witwa Inter de Milan weretse adversaire wabo muri Ligue des Champions yarakomeye yitwa Bayern. Bamwononesheje iki? Bamwononesheje defense ikomeye. Bayern irataha. Iwabo match bayibuti. Inter de Milan iwabo defense yabo yari solide cyane, yari imeze neza. Ugiye kuraba Inter de Milan iza nka ekipe itera amasantre menshi, kwa kundi nakubwira nti ya mipira ica ku ruhande. Iza nka ekipe ya mbere muri Ligue des Champions itera amasantre menshi, kandi nka kugiye kubiraba bakoresheje witwa Di Marco bagakoresha bitwa ba Denzel Dumfries n'abakinyi bo ku ruhande bakomeye. Nimba bakoresha ya mipira yo ku ruhande bagerageje imipira ishika igera kuri 50 mwizi nkino 10 ya masantre witwa yuko arayo kwica. Mugabo babigerageje inshuro 169. Santre 169 ni nyinshi. Ndashobora kuraba match za Primus League zine zitanu ugasanga abonetse santre zine canke zitatu mwizo match. Match ugasanga umupira uca hasi, nta wa mukinyesho kuvuga ngo ndateye santre igera iyije. Kivuze ngo ekipe yitwa Inter de Milan mu rukino ugerageje kuraba yagize amahigwe yo kugerageza santre zigera kuri 29 n'uduce 59 canke n'ivyijana 59. Kivuze ngo Barcelona uyu munsi itagira jire kunde birayisaba nayo kwempoza Inter de Milan mu kuyibuza ya masantre, ari naho havi citwa ma contre attaque. Yego, kuko ni miburi Inter de Milan iraza gutera amasantre arenga 20. Ni cagi uvuga ngo baduciye mu ryahumye. Nimba Barcelona iza gutera keshi mu izamu rya Inter de Milan, Inter nayo iza kugerageza keshi gutera ya masantre kugira ngo habe kwa gucomoka, kugira ngo habe ya maerere defensive. Ukagaruka muri izi nkino zirangiye, umugwi witwa Inter de Milan inkino 10 warose amakarata 27 y'umuhondo. Ni discipline
bitari bwakogwa n'undi mumenyereza wese muri Ligue des Champions ari kumwe na Inter de Milan mu nkino 10 aho ekipe ifise amakarata 27 kuko bigaragara yuko buri rukino baronka ikarata zibiri n'ivyijana indwi kivuze ngo nimiburi buri baronka ikarata zitatu canke baronka ikarata zibiri n'uduce dutanu dufate yuko ari barose zitatu ariko keshi baronka ikarata zibiri mu rukino. Yego. Ntabwo Inter de Milan mu yandi majambo iri muri double pivote catenaccio ni Inter de Milan no musiki n'umupira mwiza wo hasi. Bigaragarira kuri discipline yabo, bigaragarira kukungene novuga ngo bahagiye bitwara mu kijanye n'ino discipline. Hanyuma ugerageje kuraba ni equipe yirezerva. Iyo tuvuze kwirezerva mugende muraba FC Barcelona twasanze imaze kwiruka ibirometero 1100 hafi na kivuze ngo muri Ligue des Champions Inter de Milan yagiye ikoresha amayeri ntabwo abakinyi babo birukanga cane mwaranabibonye. Una musi rero baza kuri ca kibuga bagira kilometers Abdul muhira bamaze kwirukanga ibirometero 1029 kivuze ko ku rukino birukanga imetero 78 na santimetero 85. Hanyuma Barcelona twasanze yoyo irekipera muri zingiro 10 maze kurekipera impira 367 nyumviririza Inter de Milan. Iyo bakuravye uvise umupira ku kuguru ni nka yanzoka bita cobra iyo yakubonye uri kurecha ku ruhande yamaze kudesida tingirenda kudome badomako. Bamaze kurekipera imipira 859 bisigura ko batigera bareka adversaire ngo batemberezanye umupira babubona. Kivuze ngo ku rukino Inter de Milan ishobora kurekipera imipira 35 n'ivyijana 90 na kimwe mu rukino rumwe. Pedri bamwatsa umupira, Lamine Yamal bamwatsa umupira, Ferran Torres yitsitaye ko Inter de Milan ico kintu barakimetriza cane. Hanyuma ku ruhande rwa position si babi kuko bafise 48 ariko ku ruhande rwa precision de passe ingene bahanahana imipira ni bice 87 mwizi nkino 10 bamaze gutsinda ibitsindo 22 kivuze ngo chaque match kuri buri rukino Inter de Milan ibifise igice kimwe n'ivyijana 70 vyo kugutsinda mu rukino. Bamaze kwinjiza ibitsindo 8 mu nkino 10. Inter apport offensif bahagaze neza. Inter apport defensif bahagaze neza. Inter mu kijanye no kurekipera imipira bahagaze neza. Inter binjizwa kubusa n'ivyijana 62 mu gihe ubona yuko umunyezamu wabo Yani Soma amaze guhagarika amatire 49 muri ya mipira yose bamaze gutegwa 118. Bisigura ko ari press. Kivuza ngo mu banyezamu bameze neza muri Ligue des Champions cette saison ntabwo ari we DHC kini twabwiwe. N'umunyezamu wa Inter de Milan yitwa Yani Soma. Ibaze mu nkino 10 hakaba hari amaparade n'amasave agera kuri 49 umaze gukora. Kivuze ngo muri amaptire agera kuri 13 twabonye Barcelona ishobora gutera hari amatire 3 n'ibice 4 kwijana umunyezamu wa Inter de Milan donc hari imipira ine buri rukino ya FC Barcelona aza gufata ibisigaye ni ya defense yinjije ibitsindo 8 mu nkino 10 mu gindi twabonye mu nkino 10 yinjijwe ibitsindo 14. Nubu muracavuga yuko Inter de Milan ari equipe nto yo kurengana vyoroshe.